n'abavuzi b'imiti kama bakoresha igendereza. Hari uzokubwira ati jewe umuravumba ndawukoze uku nkawubutsa nkawugira uku. Sogokuru kera yawuvurisha iziba ry'amazuru. Hari naho nasinzi atari bwamenye ivyo ari byo mu ivyuma vyaraje. Yaramenya ati amazuru yazivye hagaca umwaka amezi n'iki amazuru yarazivye nkoresha aka kantu. Wa muganga w'imiti kama ubu nikagikoresha kandi akabona karakoze. Niho navuga nti nigendereza nta vyuma bagiye barakoresha niryo gendereza kandi usanga rifasha abagwayi ku rugero rwiza cyane. Ubuvuzi kama nico kimwe n'ubundi buvuzi mvamakungu. Hari imiti mu buvuzi kama utanga ukamenya ni warenza uragira ingaruka, haba gucibwamwo, haba kuzungurirwa, haba kwama uruhere nk'uko mwabivuze. Mugabo ivyo vyose tuba tuzi urugero dushikako, kandi ivyo vyose tuba tuzi duti naho yorenza bikazomushikira. Turafise iyindi miti tugaruza hakiri hafi. Niyumva wa mugwayi yavuze ati erega nacibwemo kubera nahavuye ndenza, turamenya iyindi miti tumubwira tuti ingutore canke tora ikiniki hanyuma bihere. Mwama mwarumvise kuva na kera narinde baravuga iraba ati iraba urinyoye hari igihe uzunguri ukagwa hasi. Umuti kama wari usanzwe uhari, aravuga ati tora igikaju ugihekenye bica bihera. Aho murumva yuko n'abakera bari bazi ingaruka yoshika igishobora guca kibikiza. Iyo ngaruka ntibije kubera uwo muti ufise ingaruka kurenza urugezo. Murazi yuko abantu benshi mubwira urugezo ngo ugasanga wewe arihenze gatoya ugasanga ararengeje. Hama hari imiti yo kugarurira hafi ata kirononeka.